umutima n'ubuzima imana yakuduhaye kutudoni n'abagabo n'itekanye sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza. Back from the dead. Nick in Canada. My name is John Peter Wakana. I think you already know. And you are Nick Tracy from Canada. From Canada. Yes. Exactly, Canada where? Canada in North America. In North America, which city? I'm from Pickering, Toronto. Oh, you live in GTA. Toronto. Yeah. Okay, in Toronto, and the teams, according to the. It's a mix. So you have guys from Ottawa. Mm-hmm. You have guys from Pickering. So you are mixed from Ottawa, Yes. Ontario. Yes. So what is the purpose of your trip here, apart from soccer? Francois is the main person that put together. Mm-hmm. It is the African. It's the African heritage group. Yeah, I think I saw that put it together for us to come and support. So far, how is the trip? Like, according to, I'm sure it's your first time in Burundi. How is Burundi to you? It's beautiful, right? The people are welcoming. They're kind. Despite a lot of rains, right? It's okay It's because different areas. It's more mountainous here, Mm-hmm. so you get more rains. But back in Bujumbura, Mm-hmm. there's not a lot of rain. Now you know So how it's to okay. pronounce Bujumbura. I like that. So, how many games are you planning to play? So it depends because some of our teammates have to go back a little earlier. So some people are staying till the 21st and some are going back the 28th. Oh, I see. So I'm staying till the 28th. no, I love that because I would like to invite you to my house. Okay. Maybe you drink? No. You don't? No. I will not bring you to my house. I take you somewhere where they can get you a tea. So, Okay. according to your your experience, how is Gitega to you? Gitega is
is really nice. I wish I could explore it a little You bit will, more. because you still have days. Okay. So I know arrange with Francois. You're familiar with our friend Francois, Of course, yeah. and we can put something together. Okay, so I know your team guys are almost gone, so I don't want to take you up to your time. But what can you tell the Burundians as a message before you go back to Canada? Continue to work together. Uh-huh. Continue to build your communities. Encourage the young people to get an education, and use your education to help each other. Thank you very much. I appreciate it for your time, and see you later. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let me speak in English for those who don't understand our language, our local language, Kirundi. About the game, it was well done according to. In a brief, he said everything that happened. However, about the team, I've come to know their program and how they come to be. The team was led by a Burundian who lives in diaspora in Canada. His name is Francois Hatungimana, or even nk'ibyo. And then where he lives in the city, he came with an idea to create a team that is called Afro Heritage. And suddenly I came up with, they gave me their program of their trip here in Burundi. They came with different purposes, including playing soccer with the other teams around the country. If we think I have a program here, like today, they had a game with media, with it says Media Gitega, which means it's a journalist and whoever is in the media. And then before that, they had the games. Also, they went to visit different schools, different houses that host kids with no parents, and help them for food, life. It's like they were helping the needy. So today they came here. They played. Fortunately, the one of them was my friend, the one you saw that I had an interview with, just briefly. He told me how they came about. They come from one, I would say, state or a province in Ontario, Canada, and with their interest in Burundi, being friends with the Burundian, they decided to come to Burundi and organized all these games and other things around, because they have a lot of things to do around according to the information I got. So for today, the game was okay, as he said. However, we are looking forward to the next Saturday, where they will be meeting with Fenakobu soccer team. Hopefully, we'll have enough time to sit down with them and ask them more information about their purpose to come to Burundi. And hopefully, they'll be happy, because my friend, the one I talked to, told me some of them will have already returned to Canada, but I believe they will still have that game here. And if we have a chance to talk to them, they will tell us in more details about what the game was about, what other activities they have in Burundi, the importance of those activities in Burundi, and also to encourage all the Burundians in diaspora to have such kind of good hearts and good spirit to do something for Burundi, because we need them for investment, for everything, the assistance in schools. We have this
a group of people who like orphanages and stuff, because they have a lot of interest in helping out. As you could hear, my friend said when I asked him the advice he would give to Burundians as he experienced in Burundi, he stressed about the young people to gain education. That's the most important thing, because most of the young people in Burundi, they tend to venture in businesses, but they have no knowledge about the business. They just go there. So education is a key, and I hope this Saturday is gonna be a good thing. So we hope people who are watching, we have to stay tuned to this channel. So we'll give you exclusive news, exclusive information about these people, and the next time they come here, we'll be ready for them. Thank you. Thanks. Reka tumuramutse mwe mwamwitwa bande? Je nitwa Sindiye Buradof, nkaba naje kurora uyu mupira uza guhuza abamenyesha makuru bo ngahe Gitega n'abagenzi baje bava muri Canada. Nkuko tubona ubu umupira ugira utangure, usa n'utanguye neza, igice ca mbere kigiye gisa n'igihera. Turabona naho ibirere vyagiye birahindagurika kubera imvura, turabona neza yuko bajifashemo neza barakina. Abazungu ntibatinya, abantu ntibatinye gukina mwayo mazi, n'amazi yabaye menshi bagerageje barakina. Hanyuma turavye muri mita ya mbere twabonye yuko bakinye neza, bagiye baruhutse bose bafite igitsindo kimwe kimwe. Mu nyuma abamenyesha makuru bagerageje muri mita ya kabiri bararonka igitsindo kigira kabiri kivuye kuri penalty. Naho twabonye hari umutama yaje ava mu bihugu vyo hanze vya Canada, ntiyagerageje kurikira umupira ariko wamunaniye kugifata cinjiye neza. Hanyuma vyagiye birakurikira, baraguma barakina, naho twabona abo bantu baje bava hanze kari abantu basa n'abantu bakuze cyane, bahuye n'abamenyesha makuru, ngo nabona yabo bamenyesha makuru harimo abantu bakuze bagerageje gukina neza umupira wa kivandimwe. Bimaze kuba rero ibitsindo bibiri vya media, twaciye tubona mu nyuma hariho umukinyi yitwa Marke wo muri umumenyesha makuru, nawe yaciye yiza igitsindo kigira gatatu ciza, kungene yaceremiye abantu baragira arinjiza bien. Mugo nagiye ndabona yuko muri abo bantu baje harimo abantu bafise nimero 7 na nimero 3 bo baje bava muri Canada, n'abakinyi kweri, kuko ndavye kungene bavyifashemwo. Nka nimero 3 yagerageje kuva muri centre aragera arinjira, agenaniwe na Nyegori gusa, abakinyi bamwe bose yasiga baryamye bo muri babamenyesha makuru. Rero we mu majambo make uvuga yuko bahuye n'ingwe, bahuye n'intambwe, kubera ko bahuye n'abakinyi bo hanze ngira bakinye nko muri za Real Madrid. Ego tubiravye barimo abantu bari bafite technique, kandi harabayimo n'umukinyi bagiye baracisha kumenyesha makuru ko yaciye mu nkino nyinshi zo muri Amerika mu cicaro ca mbere, kandi yabigaragaje muri yari nimero 7. Turavye ko ngene yavyifashemwo, yakinye neza cane gose, arabereka udu technique naho yari umuntu akuze. Bega uno mupira wabaye ubona vy'ukuri wari ukenewe ngaha mu Burundi, ko izi ngezi zishobora gukina umupira nk'uyu, bashobora kutugendera kugira ngo bashobore gukina n'abarundi. Ubona nka wewe ushobora kuwuha ishusho nyabaki novuga muri domaine turimwo ngaha mu Burundi? Jewe ndavye inkino rwabaye no munsi n'urukino rw'akaroruhore, kuko turavye neza ko ngene baje mu kibuga abazungu barinjira tere yose. Turabona ko kuri Stade Ngoma ntitwari bwigere tubona abakinyi bashika 14 b'abazungu baje gukinira kuri iki kibuga ca Stade Ngoma. Twama tubona abanware gusa, nta bandi bantu tubona baje bava mu mahanga. Iciza catweretse ngaho Gitega nuko batweretse yuko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa ubu, aho ushatse hose wakinira ico ushatse, utembera aho ushatse, bikaduha iteka ryiza mu makungu. Urakoze cyane. Reka kumbure tubaze ngaha aye umugenzaje wundi w'umujournaliste, sinzi ukungene yoba yabibonye, nabonye baganiriye mu rundi rurimi, kumbure n'uyundi mu journaliste, sinzi ko ari mu journaliste nuko wavuze ngo n'abajournaliste bakinye, sinzi ko nabo barabajournaliste bajya abandi bakinanye. Oya, habe na gato, gusa ngerageje kumviriza ko ngene bagiye barabisigura, ni n'abantu bagize urunani bibera muri Canada bagakundana. Akaba rero n'ubundi yitwa François yaje ari nk'umu ambassadeur wabo baje, novuga yuko rero ari we yoba yaje imbere zaho kugira ngo aze kubereka igihugu c'amavukiro.
Reka tushimire kumbure mwebwe mwariko muradukurikirana, nibaza ko tubanye akanya keza, mwariko murumva ko yari mu rundi rwa rurimi rwo hakurya kandi yakoresheje urundi rurimi, kubagumvise ni na big up sana, kubatavyumvise nabo muza murabona musi ko hazaracamo akantu namwebwe mwabitahuye. Reka tubashimire, murakoze cyane. Nkuko muvuze ko urubuga rwa Madudu mumbwira rindi kumwe bace barivuga ni Madudu Pro TV, vuga Madudu Pro, ni Madudu Production TV, Madudu Pro TV, Pro TV. Madudu Pro TV, Subscribe to Madudu Pro TV. Okay. Merci beaucoup kubona rero shoboye gutora akanya kugira mutubaze ibintu byariko biraca ngaha by'urukino. Murakoze cyane. Yego natwe turabashimiye. Thanks. Thank you very much. We are always together, so I'm not gonna say bye. I'm around, so tomorrow, after tomorrow, next week, we're together. But thank you very much for watching, and remember, subscribe to Madudu Pro TV. Bye bye.